Mwaramutse mwiriwe abagenzi bakunzi mwamaze gushika kugira ngo mukurikire kino kiganiro tuyaga tukigishanya ibijanye n'urugamba rwo kwibohora na Red Tabara. Ico kiganiro tugikora imisi yose yo kuwa gatandatu nk'uno munsi isaha zibiri zo mw'ijoro, tugasimbuka kwa gatandatu kumwe tugakora ugukurikira. Ni ukuvuga n'ikiganiro dukora kabiri mu kwezi. Ndabaramukije je ndiko ndakibashikiriza hama nitwa Ndondeza Mangetengete, ariko akazina kanje murakabona nakone nimwaja kuri profile nitwa Pamela Kazekare. Sindi umuvugizi wa Red Tabara, ahubwo ndi umurundikazi asanzwe cane gose, ahubwo yatahuye yakunze n'ivyo n'urugamba rwabo, akavuga ati ndagiye ndirutse no kw'isonga ry'inzu nzogenda kubivuga, kubera yuko aho tugeze nk'abarundi ndarahiye gusubira kugira isoni zo kurwanya intwaro iri mu Burundi, iriko irica, iriko iratoteza, intwaro yaduhungishije. Ndavuga nti burya nta soni bagira zo kutugira abajana, nje nta soni nzosubira kugira zo kubagwanya. Nuko rero ndabashimiye mwe mwamaze gushika hano uno munsi. Titre murayibona, turavuga duti Red Tabara kuki tugwanira intwaro ibereye. Iyi Q&A ni ukuvuga questions and answers, ni ukuvuga question et réponse. Uno munsi aza kuba ari na open mic, ariko rero turaza kuronka umutumire. Umutumire twagomvye yuko aza kutubarira nk'umuntu nk'umutemwa yagiye abona ibitari bikeyi mu Burundi, nk'umumenyeshamakuru, akatubarira ikibazo namubajije ni kutubarira n'ibihe bihe vyagiye biba bikababaza abarundi, bikanabereka yuko ata ntwaro ibereye bafise mu Burundi. Kubera yuko twibukanye yuko Red Tabara, Red hamwe wowe utarabimenya aho twakabivugiye ukwiye kubimenya. Red bisigura Resistance pour un état de droit, ni ukuvuga ni ukugwanira intwaro ibereye. Nico abatabazi, abo twita abatabazi, abo duhora tunatazira n'akazina k'ubuhizi, tukavuga tuti ni intare, tukavuga tuti ni intaheba. Abatabazi Red Tabara n'amisore, n'inkumi, n'abagabo, n'abagore, n'abarundi na cane cane barengeye ibibatandukanya vyose nk'abarundi, aba igitsina, aba amoko, aba intara bavamwo, bakavuga bati ivyo arivyo vyose, ivyo arivyo vyose, ikibazo mu Burundi, bati ikibazo mu Burundi ni intwaro mbi ihari yugururira imiryango ibindi bintu vyose bibi bitugirako ingaruka ku misi yose. Nuko rero iyo yari introduction yihuta cane gose, ariko rero murabizi uko twama tubigenza. Ndabasabe ndabahe n'umwanya mugende mubishikane, mugire repost, mugire retweet, mushobora gushirako quote mukavuga ati ikiganiro catanguye, ni mubijane kuri WhatsApp, mubijane kuri Facebook, muhamagara abarundi bose, kuko urugamba rw'abatabazi tuza tukigishanya tukaganira ko si urugamba rw'akagwi kamwe, ni urugamba rw'abarundi bose. Barundi wese akwiye kwisanga agatahura yuko igituma bahagurutse bano bantu kimuraba, kandi yuko n'igituma bazoshika iyo baja bimuraba navyo nyene. Adafise, nta murundi n'umwe adafise aho ashobora gufasha runo rugamba, kiretse umurundi azi yuko mu Burundi ari igihugu c'amategeko. Uyo murundi nawe twibaza yuko umurundi abizi gutyo oye, yuko Uburundi ari igihugu c'amategeko, amategeko akingira abarundi bose, atabashize ku munzani ngo mvuga ati wewe uri umudede ntagukorako, wowe uri umuhutu ntagukorako, canke wowe uri umututsi ntagukorako. Umurundi atabona ingaruka mbi y'ivyo bintu vyose, uwo bishobora kutamuraba. Uwundi bidashobora kuraba muri kano kanya n'uwundi muntu abifitiyemwo inyungu. Abo rero nibisanzwe biratahuritse, kubera yuko
nibo nyene twahagurukiye. Nuko rero ngira ndabashirireko akaririmbo, hanyuma nanje ngira amapartage ndabirungike aho vyateza kugenda nk'uko namwe muza kuba muriko murabikora, hanyuma ce dutangura kwakira abatumire. Dufise umutumire special umwe uno musi, uyo nawe si uwundi ni umumenyeshamakuru yabizobereyemwo, ankurira na jewe mu mwuga. Afise vyinshi gose yabonye, naramusavye ndamubarira ati ingo wewe uze ubivuge nk'umumenyeshamakuru, uvuge ivyo wabonye, uvuge n'uko wabonye abarundi bagiye babicamwo. Ego, reka rero abandi namwe mwamaze gushika, ndazi ko muri benshi mukunda kino kiganiro, muri benshi muba mushaka gushikiriza ijambo. Turaza gufata akanya uno musi umwe wese agenda aronka ijambo. Reka dushireko akaririmbo hanyuma tugire ayo mapartage. Murakoze. Akaririmbo twahereyeko uno musi yari akaririmbo Bazotangara, ni akaririmbo ka Lion Story. Mu kanya turaza kubaha shout ikwiye. Lion Story turabakunda cane gose, hamwe mwokumva kino kiganiro ubu nyene en live canke muzokumva ari enregistrement, mumenye ko tubakunda kandi tubaryoherewe kubona muzogenda kuririmbira abarundi benshi cane gose isinzi dukunda bari muri Swede. Nuko rero reka ubu twumvirize akaririmbo, murabizi ko nako nyene ndagakunda cane gose, kitwa Mana y'Uburundi. Naho nyene turaramukije uwitwa Mikran. Utunyoni dutambazamba mu gicu cy'u Rwanda, ndakumbura nanje muhiraye, akayagagabuba ku nkengera za Kibuye, ndakumbura Tanganyika kazamutere unzabe ko ntabona shinge, nabuze w'indora yo burana rugero. Mana y'iwacu, Mana y'Uburundi, turakwinginze mugeri wacu hindura ibintu. Mana y'iwacu, Mana ukora byose, turakwinginze uzudukure mwaka kaja. Shaka gutaha turambiwe ishanga, turambiwe amahanga y'amagaragatayo, turyamikwa n'irungu, tukabyurwa n'agahinda. Tabara inshuti zawe Mana ndizoroyewe, tabara abana bawe Mana ndingoroyewe. Tukumbuye iwacu, tukumbuye ibyiza by'iwacu, dore intimba zacu ziri ku migezi y'Akagera, muri ubu butayu nta wundi yowadukura atari wewe yawe uzishoboye, atari wewe yawe uzishoboye. Mana y'iwacu, Mana y'Uburundi, turakwinginze mugeri wacu hindura ibintu. Mana y'iwacu, Mana ukora byose,
turakwinginze ngo usudukure mwaka gaca mana y'iwacu mana y'uburundi turakwinginze ngo iwacu hindura ibintu mana y'iwacu mana ukora byose turakwinginze ngo usudukure mwaka gaca turakwinginze ngo usudukure mwaka gaca turakwinginze ngo usudukure mwaka gaca. Ego Mikran ati mana y'iwacu mana y'Uburundi turakwinginze uze udukure muri kano kaja. Urugamba rwo kwibohora ntiruba rworoshe ariko ni Imana nyene, ni Imana ibikora igatanga inguvu. Ego nibaza ko n'Imana ntikunda abantu babaho bababaye, iraraba nabo nyene abarundi aho tugeze ikavuga ati bane barundi Imana ni Imana ifasha uwifashije. Nuko rero Mikran turamutasha cyane gose, nizere ko muriko murashikana ikiganiro kure. Umutumire wanje ndabona ataraduga, reka ko ariho tugitangura reka ndabashireko akandi karirimbo kugira ngo nshobore kuraba ikibazo neza aho kiri, ariko imbere yaho turatahije cane gose abatabazi aho bari, mwebwe mwahagurutse mugahagarika ubuzima bwanyu aho abandi barundi sinzi babandanije n'ubuzima bwanyu, mwe mukavuga muti ubu turahagaze tugira tukore ico twihaye gushika Uburundi buronse amahoro. Intaheba turabakunda, turabasengera, turabaramukije aho nimwaba muriko muratwumviriza ubu, nimwaba muzotwumviriza mu nyuma, n'ukuri turabashimiye kandi turabipfurije imigisha yose. Reka twumvirize abatabazi hanyuma ngaruke ndabe ingene biriko biragenda kugira ngo umutumire wa mbere tuza kuganira uno munsi abe arashika. Narirya turiko turavuga abatabazi, reka twumve kandi Mikran. Murabizi yuko zino ndirimbo ndazumva cane gose, ndazumva hari indirimbo zidukora ku mutima tukavuga duti ego mba numva nozisangira namwe. Ego abatabazi by Rasta Mikran. Igicugu twari kirageze ku barundi bose, amanure no kwikora mu nda, abarundi b'umutima twese dusanganira intore, ngabo baraje babatabazi, abana b'Uburundi banse umugayo bansinda mbere, abatabazi baraje kudutabara, bahora ku bwenge torura ngo ntibatinya inzara, abatabazi baraje kudutabara, ingabo z'Uburundi babatuma gutotezanira Nyaburunga, n'abana y'urugamba ntimwitore mu nda, abo baje bazanye ihumure n'amahoro, abarundi umutima nimufatane mu nda, abarundi banse umugayo bansinda mbere, abatabazi baraje kudutabara, bahora ku bwenge torura ngo ntibatinya inzara, abatabazi baraje kudutabara.
Ikitekanye ku barundi twese nicyo babona intore intore zirakenye gutabara bakatuzumira twese hamwe tukashizogura izuba risaka natwe dutahe abarundi basumugayo basigane ibabasaba Disorura ngo nibagenda ibabasaba baraje kudutaba ngiye gito cyanjye icyundi cyumvireho ngiye gito cyanjye icyundi cyumvireho harageze kuba intwari tugarukire imfubyi ababyeyi n'ababoshwe twibuke ko uburundi ari umubyeyi wa twese Mikrane yacimbwira gito canje gito c'uwundi cumvireho harageze ko dusubiza umutamana igihugu cacu. Subire ndabashimire mwe mwamaze gushika ngaha aye ndabona umutumire atarashobora kuduga ngira hari ikibazo ariko turagikenyura nta kibazo turaza kugikenyura ariko imbere yuko bikunda nagomba ndabibutse nansise cane gose yuko urugamba rw'abatabazi ari urugamba rwa twese abarundi umurundi wese na cane cane mw'abarundi mwe muba hanze hari impamvu mwahunze buryaye abantu bose murabe mu bihugu mwahungiyemwo abantu bahavukiye abantu bavukiye mu mahoro ubundi baravuga ngo bari expatriya bakavuga bati turagiye gukora mu kindi gihugu ariko tuzoza dutaha ariko ntusanga bageze aho muri ico gihugu mubamwo abantu bahavukiye baba bumva ati mbega duhungire he ubuye bene wacu abarundi bari Burundi nariko ndakurikira ikiganiro mu kanya aho ugwaruka bafise imyaka 20 nabo nyene bariko baravuga bati ubuye umwana w'imyaka 20 ariko yiyumvira ahantu azoca agenda umwana w'imyaka 20 mu Burundi yiyumvira kazoza akabona mu guhunga ivyo bintu birashobora guhinduka siko vyamye kandi birashobora guhinduka tukaronka igihugu kirimwo amategeko igihugu cubahiriza zina murundi wese kikanamukingira ego ndabona hariho ikibazo umutumire wanje ntaraduga ariko ndabona ariko arumviriza sinzi ingene vyagenze kugira ngo hari ikibazo reka tubandanye tubiraba ariko ndazi hariho benshi intare abatabazi bari ngaha kuri X cane ndaza bariko bararibwa si bo bobona baraje nabo baduge kugira ngo dusangire ikiyago kandi ndazi ko tuza kubaronkera umwanya ariko ndabona twavuganye yuko tuza kuganira uno musi ngira ngo ivyuma biriko biramugora kuko yagize demande nkamwemerera ariko nkaca mbona yamanutse ikibazo kiri hehe sindagitahura neza ariko reka ndabona komanda yamaze kuduga komanda turamaze kumwakira ngaha aye akatari gakeyi yaraje kutwigisha urugamba aradusigurira n'ibintu bitari bikeyi reka mu kurindira ko nshobora kumenya ikibazo
aho kiri ashobore kuvugana n'umutumire wanje. Reka tube turakira komanda. Mwiriwe mwaramutse, tugire igihugu komanda. Tukitangire. Mwiriwe neza mwese abari muri kino kiganiro. Ego mwiriwe komanda, ngira ni mutinge. Urashobora gushika, urazi ko uri mu nzu iwawe, hanyuma ushobora kuba uratuyagira nawe we kuri FM, hanyuma jewe ngira ngende naco nyuma ndabe ingene tubigenza byacu n'umutumire wacu. Nta kibazo, ntacyo bitwaye, turabana tugerageza ibishoboka. Okay, murakoze cyane. Kuri titre yanditse ngo kubera iki Rede Tabara igwanira intwaro ibereye. Bantu muri hano kuri space n'abandi bashobora kuba bashobora kuzoyumva ejo canke hirya y'ejo, nagomba ndabamenyeshe ko Rede Tabara impamvu igwanira intwaro ibereye nuko intwaro ibereye mu gihugu cacu atayihari. Ntayihari kubera iki? Ntayihari kubera abashatse kuba boyishiraho, abashatse kuba bashaka kuyishiraho ico gihe ntiyigeze igira iki? Ishinga imizi. Je nibuka umuntu yagwanira intwaro yigeze kuba ashaka kuba mu bintu muntu zayiwe yashaka kuzana intwaro ibereye n'ibindi byinshi yari Ndadaye yashaka kuzana intwaro ibereye, intwaro y'imigambwe myinshi n'ibindi, ariko ntiyabayeho. Nyuma abakurikiye bose babandanije bikwegeraho bazana ivyabo, bazana imiryango yabo mu gihugu, aho kuzana imigambwe myinshi y'intwaro ibereye. Noneho aho tuvuye kuri Buyoya, kuko Ndadaye yapfuye habanije hayobora Buyoya, ibintu nk'ivyo murabizi. Bazi ko habaye na ba Domitiano bakabaho, nabo ntibabikoze, ntibantunganya, ntibabikoze, umwanya ntiwabakundiye, ibintu nk'ivyo. Ndiko ndavuga ndi muto, ndiko ndavuga ivyo nagiye ndabona. Ariko nyuma rero kangungura gakomeye ni ako turimwo kuva 2000 na kangahe, kuva muzatanzwe kuyobora sende ditangwe kuyobora, abarundi twese, abarundi bose bariruhukije bavuga ati abafrodebo bakunda bavuga ngo Jesse nabivuga ko sinigeze mba umufrodebo ko sinona byemanga, siko mugabo ivyiyumviro vyabo bimwe bimwe ushobora kuvuga ati kino cari ciza, sibyo? Bavuga ngo barakize bije neza, abarundi turakize, intwaro ya Buyoya benshi bavuga ngo nimbi, biravuyeho, y'abaproni ivuyeho, ngo haje sendedi. Noneho iratangiye, murabizi, twari tuje muri ya ntwaro ibereye, ariko ntivyabaye biza uko nguko, ntivyabaye bigenda uko nguko. Sendedi hubwo yaje nkisenya vyose. Baba abatwaye mu misi mike ba Domisia ntibantunganya, batwaye imisi mike baragerageje, bagize iki? Umva, ntibantunganya imisi yayoboye cankwe Domitiano imisi yayoboye. Reka mfate Domitiano igihe yayoboye igisumba imyaka Senedede iyoboye kino gihe. Ndababwije ukuri, ubuzombaza nzobisinyira, nzovyemanga. Imyaka Domitiano yayoboye kandi nuwabo bari mu bintu bimwe, ariko yaragerageje. Sinzi impamvu vyoba vyarahindutse wewe akayobora ibintu nk'ivyo, ariko Domitiano yaragerageje. Ngaho rero tuvuye muri izo, Domitiano aravuyeho, hasubiye za ntwaro kunuku biragenze gutyo. Ngaho twinjiye mu ntwaro ya CNDD-FDD. Intwaro CNDD-FDD twari tuzi ko abahutu, abatwa, abatutsi twese tugiye kuja ku murongo umwe, tugiye kukiza umurongo wa Arusha,
tukayobora ibiringo twumvikanye ya migambwe myinshi ikabaho noneho CNDD birabizimanganije vyose nayo irabimize ishira mu nda zabo ishira muri bene wabo muri base babashiki babo muri ya kakantu bayagira mu ishamba kadahera nuno munsi bakiyagiraho niyo mvo rero yatumye Rede Tabara ihaguruka ivuga ati ntibishoboka mwarahagurutse mugwanya ipronana n'ibintu byabuyoya n'iki kugira ngo muhagarike ibinimi nibi ariko ibyo mwasabye ibyo cyo byo mwagwaniye ntimwabishitse ko mwononye byinshi Leta Tabara yavutse uko nguko yahagarutse uko nguko kugira ihabuze iki ihabuze intwaro ibereye abarundi kuva senede itwawe itanguye gutwara barishwe kamwe kamwe bambugwa ivyabo ijoro n'amanwa bicwa umuranga abantu barorera ibinogo by'abantu benshi bitangura kuboneka ibintu nk'ivyo je kuva c'ubwenge sinari bwumve ngo ibinogo by'abantu benshi bahambwe abantu benshi ntavyo ne bwumve ku macubwenge je usanga ndi muto umugabo twoganira ndazi ko ntari muto sivyo ntangura kuvyumva Leta Tabara yahagurutse rero kugira igira iki ihagarika ivyo bintu isubizeho ya ntwari ibereye bandadaye bari baraharaniye bagwaniye ariko ntibayishira mu ngiro bivanye n'intwaro zari zihari ndada yaciye apfa ariko bagenzi be bari basigaye ariko ni nabo no munsi bahari ntaco bariko barakora nico kitubabaza ntaco bariko barakora okay ikindi naco nuko Rede Tabara yahagurutse kugira isubiza agateka gwa gasore isubiza agateka bandadaye bari bashatse kusubizaho intwaro zibereye intwaro z'imigambo myinshi ibintu nk'ivyo Leta Tabara yahagurutse kugira yaje kugira ngo ubusuma abanyagihugu bibwa buri munsi amatara ataboneka igisagara ataboneka ibihugu inani mu ntara zitandukanye no munsi iterambere ryagiye hasi nta mazi nta matara ntaki cyose futi kubera intwaro mbi y'umugambwe umwe ubundi Leta baragutse kugirizane intwaro ibereye imigambo myinshi iyo mugira imigambo myinshi y'intwaro iba mu imigambo myinshi mugira debat mukisanzura mukavugana ikibazo kitashoboka ariko iyo arakagwe kamwe umwe wese akwegeriwe niyo mpamvu Leta Tabara yahagurutse kugira igarukane ya ntwaro ibereye hanyuma ntabatindiye mu mbabarire gatoya niza ko nimba ndondeze yagarutse yokomeza tukabandanya tuganira murakoze ego wakoze gose komanda wakoze gose kwibutsa abarundi bariko baratwumviriza n'abatari abarundi ibihe twagiye ducamwo ndi n'iteka cane gose ryo kubona yuko umutumire w'uno munsi André Palis ndi mu rukundo yamaze gushika hano ku murongo André Palis ndi mu rukundo n'umumenyesha makuru abizobereye ni ari mu mugwi w'abantu batanguje iradiyo ijwi ry'abanyagihugu Radio Publique Africaine akaba yaribayimwo umumenyeshamakuru kuva igitangura gushika n'uno munsi akaba ubuye ari mu buhungiro André Palis ndi mu rukundo namutumiye kugira ngo aze atubarire nk'umumenyeshamakuru umumenyeshamakuru murazi akazi kiwe arahura n'abarundi mu bice byose agashikana ijwi ryabo kure mu kazi kiwe mbere n'imbere yo mu kazi kiwe arafise ivyo yabonye nari numva yuko uno munsi yoshobora kuza akatuganiriza mbanze ndamuramutse André Palis n'iteka ryo kubakira uno munsi mwiriwe murakoze kunyakira muri kino kiganiro reka rero nshimire n'abandi ngira ngo duhava dusangira ijambo hamwe rero n'abaja
kino kiganiro uko kiriko kiragenda canke abazocumviriza caramaze guhera mu nyuma ndazi ko hari n'abandi gishikira ndabashimiye kuba ku butumire rero ego mwakoze André Paris gufata uno mwanya mukaza kugira ngo mutuyagire hajya André Paris imbere yuko tuja mu bibazo nyamukuru ndazi biragoye guharura hajya mumaze mu mwuga w'umenyesha makuru imyaka ingana gute gukorera ku Burundi niyo imyaka yaba 30 kubera imbere yuko nkoreye radio y'igihugu ndakorera na radio Bonesha mugabo ico gihe nayikoramwo yitwa radio Umwizero mugabo imbere ya byose narakoze no mu kwandika amakuru ry'abasoma biciye mu mpapuro ni ukuvuga les journaux papier umwuga rero ndamubanzemwo hafi imyaka 30. Okay. Murakoze gose abariko baratwumviriza tubibutse yuko umugambwe CNDD-FDD wowo umaze imyaka 20 ku butegetsi no kuvuga yuko umutumire wacu umushitsi wacu araza kuzushobora kutuyagira ku ntwaro ibereye uko yoba yarigeze abona intwaro ibereye ariko ndagomba tunasubire n'inyuma André Paris ndi mu rukundo icabajanye mu mwuga w'abamenyesha makuru ubundi yari igiki ni igiki mwabikundira icanjanye umwuga wo kumenyesha amakuru ubwa mbere hoho yari passion yanje ivyo kumenyesha amakuru ico nico ca mbere sinaringiye kurondera gutunga canke iki na cane nuko nabona yuko kumenyesha amakuru bifise akamaro kanini bishobora guterera mu kugira igihugu kigenda neza sinzi rero ko no bandanya nka komoza kwijambo ego shika rero kwijambo mutubarire muri iyo myaka 30 mwabonye bitari bike mbega mwigeze mubona ico gihe mukora igihe mwigeze mubona hariho intwaro ibereye nimba yari hari yagaragara gute nimba itari hari yagaragara gute mugitangura gukora nibiki mwagiye mubona byashavuza abarundi bikabereka yuko atantwaro ibereye hari mu Burundi. Okay, murakoze kuri ico kibazo mugabo imbere yuko nishura kugira mvuge ngo hari intwaro hari gihe ku butegetsi ubu n'ubu bwari bufise intwaro ibereye nagombe tubanze twibutsanye n'abariko barakwirikira kino kiganiro mbega intwaro ibereye niki benshi hari gihe bavuga état de droit bakumva umengo ni ikintu gitoyi état de droit rero ni ikintu gitegezwa guharanirwa igihe cose sinovuga ngo leta iyi canke iriya ngo amareta yose twagiye turabona sinibaza yuko yose yo barageze ku ntwaro ibereye uko abarundi bayishaka canke uko intwaro ibereye itegezwa kugira intwaro ibereye irishingiye ku nkingi nyinshi no kuvuga iki ishingiriye ku ntwaro zijanye n'uburongozi no kuvuga administration kuva kuri president gushika hasi ivyo navyo bifise ingene bitegerezwa kubakwa kubera intwaro ibereye mu bijanye n'ubuyobozi no kuvuga iki nuko haba ubuyobozi butegerezwa kumva ivyo abanyagihugu bashaka no kuvuga desiderata de la population ni desiderata z'abanyagihugu rero ziri mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu intwaro ibereye rero iraba ibisata byose by'igihugu dufate no kuvuga inkingi imwe dufate mu ingene ubuyobozi bujaho kuva president ashigwaho canke abashinga amateka canke ba mustanteri nibiki birafise uko bitegezwa kubaho bitegezwa kuba bishingiye
kwibwirizwa shingiro abarundi bitorera bakabona yuko ivyo batoye bijanye n'ingene bashaka gutwarwa, ingene bashaka kuyoborwa. Kandi ubugira kabiri ni iryo bwirizwa shingiro rero ritegerezwa guha ikibanza kinini umunyagihugu kugira ashobore gushikiriza ivyiyumviro yishira akizana. Ni ukuvuga ahandi mu bihugu biteye imbere, ni ukuvuga bijya twebwe mu Burundi tuvuga ngo abategetsi, ahubwo nibaza ko iryo jambo twonarikura mu mitwe yacu. Ubundi hategezwa kuba abarongozi, abaja imbere y'abandi bakabarongora, kubera bajya abategetsi guhera ku mukuru w'umutumba kuduga gushika kuri chef de zone gushika ukaduga ba mustanteri gushika kuri president, nabo bashinga amateka canke abakenguza amateka bategerezwa kuba abaja b'abanyagihugu, si abanyagihugu bategerezwa kuba abaja babo. Mugabo mu Burundi murabona ko atari ko bimeze. Mu Burundi abanyagihugu abarundi nibo baja b'abategetsi. Ni ukuvuga rero abarundi bategerezwa kuronka ingene bishiraho inzego ku buryo zizobarongora, kandi abarongozi bakumva yuko bategerezwa kuba abaja b'abanyagihugu, koko ni ukuvuga ko baranda de compte ku banyagihugu, si abanyagihugu baranda compte à la population. Intwaro ibereye rero mu bisata byose by'igihugu ni ukuvuga iki? Dufate ubutungane. Abanyagihugu bategerezwa kuronka ubutungane bumeze neza ku buryo hataba uwanja wangura, ku buryo umunyagihugu yituye ubutungane aronka ubutungane bubereye. Mugabo muri kino gihe murabona ko atari ko bimeze. Tugende mu bijanye n'umutekano. Uburongozi butegerezwa gukora ibishoboka byose kugira umutekano w'abanyagihugu ntuhungabane. Tugiye mu bijanye n'ivy'ubutunzi, abarundi abanyagihugu bategerezwa kuronka les droits sociaux zose bakeneye. Hariho les droits élémentaires nk'ivyo kwiga, nk'ivyo kwivuza, nk'ivyo kugira nte kuronka ubushobozi bwo kubaho ku buryo ata murundi ashobora kubaho kubera atagira aba ntaho nikora. Hariho n'ico bita les droits sociaux, les droits économiques et sociaux. Ivyo vyose mu ntwaro ibereye abarongora igihugu bategerezwa kumenya yuko bategerezwa kuvyitaho, bakamenya yuko hakenewe amatara, hakenewe ibitaro, hakenewe amashuri, eka ico kintu cose gituma umunyagihugu atera imbere mu vyiwe canke mu burimyi, mu bworozi, umunyagihugu akumva yuko afise uburenganzira naho nyene n'umunyagihugu ategerezwa kumenya yuko nawe ategerezwa hari ivyo ategerezwa gukora kugira ivyo byose bishikeko. Ni ukuvuga umunyagihugu arafise les droits, mugabo arafise nawe les obligations. Mu bisata rero byose mu ncamake intwari ibereye ni ukuvuga yuko itegerezwa kuboneka mu bisata by'ubuzima bwose bw'igihugu. Reka rero nsimbize kubera ndabisiguye biba birebire kugira sindabicisha amajambo. Mwambajije muti mbe harigeze kubaho intwaro ibereye ku butegetsi ubu canke buriya. Intwaro ibereye mumenye yuko legenda bifata yuko kugira uyishikeko neza na neza c'est la perfection. Nivyo harabaye intwaro zagiye zirabisikanya nk'izo nabonye, je nabonye nk'intwaro zo kuva kuri Bagaza kuduga. Hari ibyo amareforme bakora ukabona ko bashaka yuko igihugu cotera imbere, nk'ivyo guteza imbere igihugu nko ku ntwaro ya
gaza yarabigerageje gushika naho Burundi bushika kuri autosuffisance alimentaire ku buryo ata murundi ashobora kwicwa na kigoyi. Yarateje imbere ibisata bitari bike mu vy'amahinguriro, mu vy'uburimyi n'ubworozi n'ibindi mu mabarabara no gutumanaho. Bon, hariho utwigoro twagiye turaba mugabo kubera hari igihe c'intwaro z'amakudeta murazi yuko nawe yasubiriwe na Buyoya. Buyoya murambabarira nta vyinshi vy'amareforme yagize vyotuma bisahiriza ubuzima bw'umunyagihugu kubera ngira vyari bijanye n'ibihe vya politike bihari, kubera yatujanye cane gose mu bintu vyo kuguma twiririmbira ubumwe bw'abarundi no gufata kubaka icibutso c'abarundi kigizwe n'inkwi zose ziboheye hamwe kiri hariya Ivugizo. Ico yashoboye gukora twibaza yuko cagombe gifashe mu bijanye n'intwari ibereye nuko yari yashoboye gushiraho nahone bari babisabwe n'Ubufaransa co kimwe n'ibindi bihugu vyo muri Afrika, intwaro y'imigambwe myinshi. Iyo migambwe myinshi rero yaraje mu nyuma mu 1993 Buyoya aratsindwa amatora na President Ndadaye, mugabo President Ndadaye ntiyaronse umwanya wo gushyiraho amareforme yiwe uko bitegerezwa kumera. Haciye hajaho gouvernement de transition, birabandanya intambara irarota. Mu nyuma haraba ibiganiro tukibaza ko ariho niho twari twizeye urukiza, birashika ku masezerano y'abarundi. Dushitse ku masezerano y'abarundi harabayeho n'ubundi za transition, hanyuma haba amatora y'2005. Twari tuzi rero amatora y'2005 David yatsinze, twari tuzi yuko noneho ya ntwaro ibereye izohava ijaho kubera bakiri mu ishamba. Iyo twavugana twarabasanzeyo turavugana turagira nte, twari tuzi kubera nabo bavuga yuko bahanira intwaro ibereye. Mugabo rero mu nyuma siko twabibonye kubera hariho ibintu byinshi byagiye birapfa, niho hatanguye kuboneka ubwicanyi bya bindi ngo jogora ndagukubite canke ndakwice. Niho twatanguye kubona ivyo gukumirana bikomeye kurusha abantu bitangura uko vyagiye biragenda. Ngira murabizi mwese murakuze, twabonye ibibi bitari bike mu bijanye na intwari ibereye. Nari navyibagiye cane hajya ibonekera mu bintu vya politike. Iyo mu bihe vya politike habayeho intwaro itemera yuko habaho ko abantu bisanzura, ni ukuvuga yaba imigambi myinshi, ni ukuvuga mwarabonye ko habaye ico bita le verrouillage de l'espace civique, le verrouillage de l'espace d'expression. Amategeko batoye amategeko menshi adatuma hagira umuntu ashobora gushikiriza iciyumviro, imigambwe idashobora gukora. Noneho n'ibiki n'abarundi babashiramwo ubwoba, bicwa n'ubukene, ibintu byose birabura, ibintu vyankenerwa vyotuma igihugu gitera imbere byose murazi aho igihugu kigeze aho umwansi ashaka. Mu ncamake rero gushika uno munsi mu gihugu c'u Burundi intwaro ibereye iracari nk'indoto kubera ntayo turashikako. Murumva ni ikintu abarundi bategerezwa guharanira, kubera ata ntwari ibereye nta buzima bw'igihugu bushobora kugenda gutera imbere. Reka mbe ndagejeje ngaho ngira ngo ibindi muraja kubimbaza hanyuma.
Ego murakoze cyane Andre Palis mwatanguye muradusigurira uko mutahura intwaro ibereye kandi muraca no ku meyange muratwereka ingene intwaro zagiye zikurikirana ingene intwaro ibereye yari ikibazo murahejeje mutubarira yuko ari ikintu kimeze nk'indoto intwaro ibereye mu Burundi. Mbega Andre Palis, mwebwe mu mwuga wanyu w'abamenyeshamakuru nari nashimye yuko mutubarira n'ama experience mwagiye mubona abanyagihugu muriko muraganira kuko hamwe ariko mutubarira muri rusangi igihugu nyene cari cifashe. Mbega abarundi babegera abarundi mwaganiriye bobo mwabona mu buzima bwabo bwa misi yose ingaruka zibabako ari izihe zo kuba mu gihugu kidafise intwaro ibereye? Murakoze cyane. Imbere yuko nishura ico kibazo nagombe ndakubwira igituma dushinga iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu. Twashaka guha ijambo umunyagihugu kugira murazi yuko ico gihe hari mu 2001 imbere yaho je nakoze mu iradiyo y'igihugu ibinyamakuru amaradiyo televiziyo byari bihari byahayagiza ibikorwa by'abategetsi gusa. Turabona tuti mugabo umumenyeshamakuru yategerezwa guha ijambo umunyagihugu. Nico gikuru catumye tuva no muri ayo maradiyo twakoramwo dushinga radiyo RPA. Turavuga tuti reka tuje kuraba ibibazo by'abanyagihugu kugira babishikirize, noneho nibamara kubishikiriza tubibwire abarongozi, abo barongozi kugira bashobore gutanga inyishu ku bibazo bihanze abanyagihugu. Mu byo rero twagiye turabona niki kubera ikimenyeshamakuru icyo ari cyo cyose cyaba iradiyo cyangwa televiziyo cyangwa icandika gitegerezwa gufasha uko abayobozi, kubera singikubira gukoresha itegeko abategetsi, abayobozi bategerezwa kumenya ibibazo abanyagihugu bafise kugira babitorere inyishu, kubera nico babashiriraho, kubera nico gituma bategerezwa kuba abaja abanyagihugu. Nubyo rero twagiye turabona nibi, muvyo twagiye turabona nuko mu bisata nka vyose abanyagihugu batwitura wasanga ari abantu barenganijwe nabo bitwa yuko bategerezwa kuba abarongozi babo. Twakira abanyagihugu batubwira ibibazo vy'ingene ubukene bubugarije, tukakira ibibazo by'abanyagihugu batubwira yuko bafise ikibazo cyo kwivuza, tukakira ibibazo by'abanyagihugu batubwira ingene ubutungane buriko bacira imanza za ngondagonda, tukakira abanyagihugu bavuga yuko hariho abariko barabahohotera, haba mu batwara bo hasi, haba mu gipolisi, haba no mu bindi. Twakira abanyagihugu bazana ibibazo byinshi cyane byo mu bisata byose by'igihugu, ukacubona uti none ya ntwari bereye turiko turaharanira naho turiko turakora ibi bintu. Nico gituma rero twaca tubaza abo bategetsi abo barongozi tuti ibi bibazo ariko naho mugomba murenza ko uruhu rw'amazi nibibazo umutegezwa kubitorera inyishu. Twarakira hariho n'amatohoza twagira tugasanga ubunyonyezi mu by'itunga rya leta. Hariho rero n'igihe twagira amatohoza twaranayasohora, murabizi, ugasanga hariho batanyonyeza gusa, baterurana n'intuze, baterurana baterura, ni ukuvuga biba ibisuma by'ikomvyo byiba kandi
ugasanga abo bivye amafaranga y'igihugu ugasanga harimwo abategetsi gushika no ku rwego rwa perezida. No ushobora gutanga akarorero nk'igihe babesha yuko hariho amafaranga ngo amafaranga yavuye muri AMISOM ngo yarategekanijwe ngo kugura ngo indege izorerura umukuru w'igihugu. Kira noneho mu 2016 hari indege bazanye ba Wirinyamitwe na Arengiyome Bunyoni baranayifotoza ko ati ngiyi ya ndege izorerura umukuru w'igihugu. Mugabo gushika no munsi murazi yuko iyo ndege itabaho. Mugabo gushika ku mukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza ingene ayo mafaranga yibwe byose arabizi, n'uruhara rwa ba Bunyoni bose barabizi ingene byagize. Hariho ibibazo rero byinshi twagiye turabona tukabona yuko kugira dushike ku ntwaro ibereye ari kibazo gihari. Hariho abanyagihugu amatohoza twerekana tugasanga abantu bishwe batawe mu nzuzi bagize gute, kandi ugasanga byakozwe n'abakozi ba leta, baba abapolisi canke imbonerakure canke abasirikare. Ivyo rero nivyo bibazo twama turonka, ni ibibazo vyinshi rero uciye biraba mu gihe tuvuga tuti mbe mu Burundi hariho intwaro ibereye. Wovuga yuko ihari yobabeshe, nibaza yuko ari urugendo runini kugira tuzoyishikeko, kubera ni igikorwa gizosaba ingufu nyinshi, gisaba no kugira abantu bahindure ingene abantu biyumvira, ingene biyumvira ivyo gutwara igihugu, no kugira n'ingene abantu kuva ku bantu bo hasi gushika hejuru ingene bohinduka mu mitwe bakagira ivyiyumviro bituma agateka kazina muntu kubahirizwa, n'ibindi byose n'ibindi bimenyetso intwari ibereye ishingiraho bigashobora kuja mu buryo bikaja mu gihugu bikabaho. Urumva n'urugendo runini rero abarundi bategezwa gutangura, ni abarutanguye ni kurukomeza, mugabo batararutangura nabo bategezwa kurujamwo. Guharanira intwari ibereye rero si n'igikorwa naho mwavuze ngo umugwi Rede Tabara yonyene, ni igikorwa kiraba umurundi wese ahava akagera, aba ari uri mu gihugu canke aba ari uri hanze. Mu ncamake nuko je ndabibona. Ego murakoze cyane André Paris. Nivyo nuko mubihereje urugamba rwo kwibohora n'urugamba rutegerezwa gukorwa n'abarundi bose kandi biciye mu nzira nyinshi. Ahanje nanje nzi yuko abamenyesha amakuru b'abarundi nabo nyene hari abantu bari mu rugamba rukomeye rwo kubohora Uburundi. Nagomba mutubarire André Paris, ako kazi ubwo kuntu mwaba muriko murumviriza abanyagihugu, mbega mwebwe namwe nk'abamenyesha amakuru mwafatwa gute canke mufatwa gute? Mufatwa nk'abantu bari ku kazi kabo bariko bashikiriza ijwi ry'abanyagihugu. Ico gihe kera mugitangura murazi ingene vyaba bimeze, n'ubu mwovuga muti vyagiye bihindagurika gute? Kuva dutangura kuja mu mwuga wo kumenyesha amakuru, si umwuga woroshe, na cane cane dufatiye ku ntwaro zabaye mu Burundi n'iziriho. Abamenyesha amakuru nta na rimwe abashaka kumenyesha amakuru nk'uko umwuga ubisaba, d'une manière indépendante, ntitwigeze tworoherwa. Haba ku ntwaro ya Buyoya, murazi yuko hari igihe bugara iradiyo canke bakatuza canke bagafunga bamwe, canke abandi bakabatera ubwoba. Ni amareta yose yama abona ukumenyesha amakuru ko umengo abamenyesha amakuru n'abakeba, kubera bavuga cane cane bashira habona ibitagenda neza leta yategezwa gukora. Urumva
amareta n'abamenyeshamakuru bakora umwuga wabo babikoze kinyamwuga hama hari intambara. Ivyo ni mw'isi yose. Mugabo nuko cane cane biba muri Afrika na cane cane mu Burundi kubera bataratahura uruhara rwo kumenyesha amakuru. Ubundi aho ubutegetsi bumaze gutera imbere mu bijanye na za demokrasi, barazi yuko abamenyesha amakuru saba keba ahubwo nababakebura ati aha mwahadohotse gira gutya ishira ibintu mu buryo niko bategezwa kubabona. Ntitwigeze tworoherwa rero muri uwo mwuga, mugabo ni intambara umuntu ategerezwa kugwana kubera gukebura leta n'umurundi wese rega n'ubundi uwo ari we wese turetse umumenyeshamakuru yari afise uburenganzira bwo gukebura leta. Turetse ivyo byo kugira iterabwoba ku bamenyeshamakuru mu kubapfunga mbere no mu kubica, murazi ko hari abanyurujwe bagapfa, hariho n'abapfunzwe uno munsi. Harabaho rero n'igikoresho uno munsi bakoresha na cane cane amategeko, bagashiraho amategeko abuza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, nk'itegeko rijanye n'ivyo kumenyesha amakuru mu Burundi ririho uno munsi ryaragabanije ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Turetse n'iryo tegeko hariho n'izindi nyandiko bashira ku ruhande nka rwa rwego rw'igihugu rujejwe ivyo kumenyesha amakuru CNC rusinyisha abamenyesha amakuru bari mu Burundi, ivyo rukaba muzovuga ibi ntimuzobivuga. Urumva ni ukugira babazivye, ni ukwica umwuga wo kumenyesha amakuru. Urumva leta irakoresha amategeko hanyuma igakoresha n'inzego ifise za gipolisi, ubutungane n'ibiki n'ibindi kugira bazivye abamenyesha amakuru. Ni urugamba rero umuntu ategerezwa kurwana nagone kubera nta gihugu kicobamwo intwaro ibereye hatarimwo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ntivyigeze amareta yose uko nabwiye ndayacamwo ndi muri uno mwuga gushika uno munsi ntiyigeze yoroheza ibimenyesha amakuru. Mugabo nusubiye inyuma gatoyi noshimira hari igihe bigeze gushiraho amategeko yo kumenyesha amakuru, la loi de la presse, yatumye ivyo kumenyesha amakuru bitera imbere. Aho hari ni itegeko ryo muri 2003 kuduga gushika muri 2000 ngira ngo na 10. Ivyo kumenyesha amakuru byarateye imbere ku buryo no kw'isi yose no muri Afrika bavuga yuko abamenyesha amakuru b'i Burundi bategerezwa kuba akarorero. Sinzi ko mwibuka ibintu twagira vyitwa synergie des médias, amaradiyo agakorera hamwe tukavuga ku nkuru imwe kugira tuyice ijya nino. Bijya anye vyarabaye akarorero mu vyo kumenyesha amakuru kw'isi yose, kubera kw'isi yose n'abandi bamenyesha amakuru mu bindi bihugu canke b'Iburayi canke kw'isi yose baravuga ati mu Burundi abamenyesha amakuru barihaye agateka kandi baragira intuze. Mugabo rero kuva nyuma y'ibihumbi 2010 niho ibintu rero vyatanguye kuyangara, ibintu bitangura kuba nabi. Ego huye muravuze ingene vyayangaye imbere naha tuvugana iradiyo ijwi ry'abanyagihugu mwafashije mu gushinga, twarabonye yuko ryaturiwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ubu akaba ari radiyo ivugira hanze y'Uburundi. Mbega ubu uyehoho mubona mu vyo mukora muracashobora gushikira abanyagihugu
mwovuga yuko uno munsi muri 2025 abanyagihugu b'abarundi babashikiriza ibiki vyerekana yuko nabo nyene intwaro ibereye babuze mu buzima bwabo ari ikintu kibabangamiye. Ico nogira mu mbabarire mbanza nshimire abanyagihugu bo mu Burundi kubera naho bari mu yabira ni intwari zikomeye. Gushika uno munsi turaronka abanyagihugu baratwitura nk'uko batwitura turi i Burundi, barazi aho baca bakatubwira ibibazo bafise kuva hafi ku mitumba yose yo mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu baratwitura bakatubwira ibibazo bafise natwe tukabishikiriza. Ni intwari koko kubera twebwe ntitwigeze biduca intege ngo nukubera dukorera hanze, kubera twari dusanzwe dufise ico bita le réseau national d'alerte. Hariho abanyagihugu n'uno munsi bazi akamaro ka RPA, baraduha amakuru kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rwo hejuru. Kira noneho si abarundi gusa basanzwe bato bato baduha amakuru, no muri CNDD-FDD bo nyene baraduhamwo amakuru, no mu mbonerakure baraduha amakuru, n'abandi rero bava mu migambwe itandukanye n'abanyagihugu basanzwe bakaduha amakuru hanyuma tukayashikiriza. Kubera ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi byaba ivy'ubukene bubugarije ntivyugariza ubwoko bumwe, ntivyugariza abo mu mugambwe umwe, ntivyugariza vyugariza abarundi bose. Nico gituma rero barya umutima amenyo, naho bamwe babatera ubwoba yuko igihe bazoha amakuru ibinyamakuru biri hanze bashobora kubagirira nabi, bararya umutima amenyo, barafise aho baca bakadushikiriza ibibazo bibabakiye, canke abandi bakaduha n'ibindi vyo muri administration bigenda nabi n'ibibazo. Ngira muhora mwumva amakuru ijwi ry'abanyagihugu ibashikiriza, si amakuru tuba n'amakuru tuba twahawe n'abantu batandukanye. Hari n'igihe washaka bigora n'ingene uvuga uti uno munsi mvuga ibi navyo ndabireke kubera ni vyinshi cane, mugabo tuca turaba tuti nibihe vyihutirwa kuvugwa kugira tubivugwe bija habona kubera abarundi. Ica kabiri, abarundi uko bakurikira RPA uko yabafasha ikabavugira ibintu kenshi vyaratora inyishu nziza, bigafata inyishu nziza, canke arabagomba kwicwa ntibicwe. N'uno munsi rero hari ivyo tuvuga bigatorerwa inyishu, hariho nabo tumaze gukiza bagombe bicwe, hari nabo barekugwa barafunzwe kubera twabivuze, hari n'abakora amafuti nk'ayo gufata abantu ku nguvu canke guhohotera abantu, gufata abana ku nguvu canke guhohotera abantu, bakirikiranwa n'ubutungane kubera twabikurikiranye tukabivuga tukabishira habona. Gira kabiri, turavuga ico twokwishimira, turazi neza n'ubutegetsi, n'abari mu butegetsi barumviriza amakuru dushikiriza. Nobaha nk'akarorero gatoyi, hariho ico bita ngo conference publique de porte-parole b'ama ministeri yose yabereye nambari za Makamba sinibuka, usanga mu bibazo bariko barishura usanga ari ibibazo byavuzwe mu makuru y'ijwi ry'abanyagihugu. Urumva rero yuko baba bariko barishura ku bibazo tuba twashikirije. Nico gituma twebwe urumva nta mpembo y'amafaranga tuba dukeneye yuko impembo iza en terme de changement, un changement positif, kugira turabe ko ibibazo vyatorewe inyishu.
niyo mpembo y'umumenyesha makuru kandi ivyo navyo urumva donc ni bya bindi mu gifaransa donc nous ne faisons pas face seulement aux défis mais aussi nos cérébrons de gloire iyo umunyagihugu akubwiye ati wa muntu wanje bari banyuruje noneho twamuronse ubu bamurekuye twebwe urugamba rwacu tuba turutsinze wa muntu wacu yarafunzwe yarekuwe kubera basanze ariko ararenganywa kandi twabivuze twebwe urumva ce sont des victoires à célébrer iyo umuntu bari bagomba kuja kumwica nka bamwe banyuruzwa bakajanwa mu iperereza bagashaka kuja tugasemerera ugasanga uwo muntu ararokotse ntagiye kwicwa ça ce sont des victoires à célébrer urumva niyo mpembo twebwe rero tuba tubona mugabo tukaba turiko n'ubundi turiko turaterera turatera mu kugira habeho intwaro ibereye nico gikorwa twebwe dukora nuko tubona. Ego Paris murakoze cane kuri inyisho nagomba kubabaza Paris urabona abarundi dufise hari akantu katurimwo usanga abantu babona ibintu une même situation ariko ukamengo barayibona bambaye amarori ugasanga birababuza kubona ibintu byose. Paris ndi mu rukundo iyo muri iyo myaka 30 mwamaze nk'umumenyesha makuru mwagiye mubona mwatubariye ibitari bike ingene intwari ibereye itari hari mwatubariye abanyagihugu babitura n'ubu uye bakiriko barabitura n'ukungena abamenyesha makuru mutoroherezwa mu mwuga wanyu mbega mwoba mwarabonye mwotubarira ico gihe canke n'ubu uye hariho umugwi buryaye turavye mu kintu mu bibazo bicanishamwe abarundi harimo ibibazo by'ubwoko hariho ibibazo by'intara mwovuga muti mwagiye mubona ko hariho umugwi uhohoterwa gusumba uwundi canke umugwi udahohoterwa bivanye n'ivyo bibazo vy'intara ibibazo vy'amoko vyifashe gute uno munsi? Ikibazo cyo mu Burundi ni ikibazo kigoye gutahura mugabo ni ikibazo nibaza yuko ari igihe twagomba kubirenga mugabo tuca dusubira inyuma twarasubira inyuma ikibazo mu bisanzwe nticyategezwa